nino equipe nuvuga ngo Al-Hilal bakaza kubanga igitsina nuvuga ngo kuri kimwe kindi ni match nuvuga ngo yagikuba inamweka yuko ari equipe igifise ivyo yipfuza kuba yubaha kugira ngo ishobora kuba ari equipe nuvuga ngo imeze neza rero gaza muri karokanya uwitwa Xabi Alonso yagikubabwira bamwe mu ndongozi zino equipe ya Real Madrid duhere kuwitwa Florentino Perez amubwira amajambo amubwira ati buriya nabonye ko mediane yanje atabwa imeze neza atabwo ndifuza undi mukino uvuga ngo ashobora kuba yanima muri je kugira ngo abakinyi babasatiza cyo gukora n'abandi batandukanye ino equipe ya Real Madrid Xabi Alonso ngo muvye yumvira yuko ashobora kuba anarondera umukino uvuga ngo ari kuri Caribe yitwa Toni Kroos ari ku rugero witwa Toni Kroos uno munsi basore ndakine twinjiye muri no dossier ya Real Madrid yitwa Xabi Alonso twinjiyemo turabe neza equipe ya Real Madrid kugeza muri karokanya yari kene mukinyi wa nimero mvuga ngo ashaka gukina nk'uwitwa Toni Kroos cyangwa abakinyi uvuga ifise kuno munsi boza gukina ivyo witwa Xabi Alonso yubakeneye uno munsi mugabo kandi twabonye n'undi mumereza Xabi nabwe witwa Florentino Perez n'abasangwe bagize iki amajambo bamubwiye tuti wewe umukinyi kuri yumvira no munsi ntabwo akenewe ahubwo kinisha ariko rakina uno munsi tuvuge ngo muri equipe ya Real Madrid Yuson Theo Real Madrid yakina umukinyi nka Toni Kroos cyangwa bifise cyo kwikira abakinira nibaze yuko mu Real Madrid twabonye kuva kare nino Coupe du Monde des Clubs itaranatangura kwikeneye umukinyi ari kuri Caribe nka Toni Kroos afise ubushobozi nk'ubwo Toni Kroos yarafise ego nivyo biragoye kuzomuronka wa mukinyi akwiye urumva ari complet kuko Toni Kroos yarameze ariko harakenewe basi nuwo shobora gukora nk'icya kabiri nuwo gerageza gukora nk'ivyo Toni Kroos yakora nivyo namuse muri FC Barcelona turabona ba Pedri twarabonye ba Iniesta biragoye yuko uzoshobora kuronka umukinyi yarameze nka Iniesta kujye nyene yarameze ariko urafise Pedri ashaka kugerageza gakora nabikeya mu byo Iniesta yakora biravuga ati rero muri Real Madrid twabonye kuva kare ko umukinyi akenewe uretse yuko habaye ikintu cyo kuvyirengagiza kuko novuga ati no Florentino Perez no president no musi sinzi ngo no busaza arafise akana ko kwirengagiza ikintu aba yasabwe n'umumenyereza afise imyaka 77 ubara kwiza 78 arafise akana ko kwirengagiza arafise akana ko kwirengagiza ikintu aba yasabwe n'umumenyereza kuko nabucire mu Houston burya si ubusaza ahubwo ujya mugabo afise ukuntu hari umuntu afite personality canke ukuntu umuntu aba ameze nyene kujya kuntu umuntu aba ameze vya binda kubwira ngo jewe fashe decision mba ndayifashe kugira ngo nirinde no gusuzugurwa nirinde no kuvuguruzwa no kwivuguruza niko Florentino Perez ameze ndetse ni naco kintu gituma abantu benshi bamutinya ndetse na UEFA usanga imwuba ariko uko kuntu uvuga yuko ariko asanzwe ameze nizere ko atako twari dusanzwe tumumenyere mu myaka igira kuri ino yarameze ubundi niko yarameze gusa niko yameze gutandukana na Zidane byavuye kuko Florentino Perez Zidane yavuga ngo ngira ntakaze Cristiano Ronaldo ninde mukinyi uza kumpa ameze nka Cristiano Ronaldo umugabo arihagararako ati je nta wundi mukinyi ndi kumukuzanire akomeye abo mfise hano urashobora kubakoresha ndafise Vinicius Junior ndafise nabandi bararatakaye Cristiano Ronaldo aratakaye nabandi bashobora kugenda mugabo je ku ruhande rwanje ntabandi bakinyi ndi buguye Zinedine Zidane aravuga ngo ndanje nturi kuranyubahiriza ndatekera utwanje nigire ntiyaravye ngo afise Champions League zitatu zikurikirana yambwiye ngo tekera utwawe wigire Cristiano Ronaldo icakora ntagomba kwica brand Cristiano Ronaldo mu kuva muri Real Madrid nuko yavuga ngo hari icubahiro mutari ko murama none ko mbereye cyane mere bitere wa equipe amaze kugira mu bitsinda amajana 158 Florentino Perez aravuga ngo nimba wifuza kugenda fata amasakoshi yawe wigendere ku miliyoni 100 gusa muri equipe nkande nka Juventus ataravye n'ivyo yakoze yatwaye amabarondo ratandukanye yabatsinda ibitsindo vyishi mugavuga ati Florentino Perez avuga ngo wewe fata ivyawe wigendere nimba utagomba gukora kuri programme nk'iyanje tekera twawugende Sergio Ramos kuva muri equipe ya Real Madrid yari we kizigeza wa equipe niwe yari leader muri defense ya Real Madrid ndetse yaranagikino bibona nashima kuko bariko batakaza umugabo bitwa Pepe bari bamutakaje bari hafi gutakaza umusore yitwa Rafael Varane nawe atari ko arakonvenka yatanga no bufu cyane mugabo baramubwira ngo Sergio Ramos dukeneye kuko amasezerano y'umwaka umwe urayemera canke ntuyemera Sergio Ramos nawe aravuga ngo ntasinya amasezerano y'imyaka 2 sishobora kuyasinya Florentino Perez ico yasavye yamusavye ikintu kimwe yamubwiye ngo tuguhaye ikiringo kino kugira ngo usinye ko amasezerano ni waba utarabirangiza izindi ngingo turashaka kuzifata
Sergio Ramos arizo baza igira utuntu tunaturiya biza kurangira umugabo witwa Florentino Perez amubwiye ngo genda wowe ikiringo twaguhaye camaze kurengana ivyo uriko urivuguruza ngo shaka kongereza amasezerano ntibigikora vangaho ugende nariko ndavuga iki rero nariko ndavuga ati ku mukinyi wo hagati mu kibuga muri Real Madrid akomeye afise bwa bushobozi bwo gushora kwanimaje ati je igenda uku arakenewe cyane kandi ico kintu cyabonetse kuva bien avant Xabi Alonso taranasheka mu mugwe yaravuze ati yamara ndakeneye umukinyi umumiliye mwiza umukinyi ashobora kuba nk'umuanimateur doje mwiza uno munsi arinze ashika mu Real Madrid wa mukinyi bataramumuzanira arinze atangura Coupe du Monde de Club wa mukinyi ataranamuronka kandi mu rukino rwa mbere rwahabaye byaragaragaye neza na neza ko wa mukinyi yasabwa ko abuze haragahaze mu Real Madrid niho wavye binjiza witwa mwana muto yitwara Dagire abandi nabo bafede Valverde vyasariye n'abandi batandukanye araza arabigerageza biragenda kumbure biratora umurongo gatoya ariko byaragaragaye ko mu Real Madrid bagikena umukinyi wo hagati mu kibuga w'umumiliye akina ari ku rugero ego biragoye kuzoronka urugero rwa Toni Kroos ariko n'imiburiburi agerageza afise n'icya kabiri c'ivyo Toni Kroos yatanga bivuze gute rero uno Florentino Perez ni ibintu yabwiye kuva kare ariko aravyirengagiza kandi ivyo bintu nkuko mwabivuze si n'irya mbere no kuri Carlo Ancelotti Real Madrid yagize imvune hakiri kare bagifise umwanya kugura abakinyi mu kwa mbere Dani Carvajal yavunitse hariho umwanya kurondera umukinyi ashobora kuza akamusorera mu kwa mbere ariko isoko ryo mu kwa mbere riraza arabibwirwa uno Florentino Perez ariko abirengako ubundi nino equipe Real Madrid umwaka uheze nimba twabonye umwaka wabaye ne branche harimo uruharano uvuga ngo witwa nde witwa Florentino Perez witwa Carlo Ancelotti yarasavye abakinyi arabamwima n'ubundi jewe Sane Blanche rega je n'ubundi Ane Blanche ibikombe bibiri kira Mbappe nawe nyene umumenyesha makuru yarigeze kumubaza ati oya kite gikombe kugira Ane Blanche ku ruhande rwa vyakiri gute aravuga ngo uri siri koko nagize Ane Blanche no kuvuga ikintu cyabananiye no gutwara ibikombe bikomakomeye mugabo iki kintu kivuze oya kije gikombe sino giharura muri gitegezwa kuba ari gikombe nyine ubundi Patrick witwa Kylian Mbappe yatwaye agashimwe kiwe ku giti ciwe ariko kuri equipe batwaye igikombe cya Super Coupe ya Europe isho bahereye ko dacibuka ariko cyo nshaka kuvuga burya ivyo nako ndahura je ubwaje nako ndahura La Liga marura Champions League marura kana Super bijye bikombe bikinigwa muri Europe dufate utangura championa uvuga ngo yokina champions uvuze Ane Blanche no kuvuga nta gikombe na kimwe bari batahukanye kandi barabitahukanye bibiri ahubwo bananiwe gutahukana ibikombe bikomakomeye bakina ku mugabane wa Burayi mugabe iki kintu ni kimwe ikibazo cyabaye kwa Kawe ntitwona kijako cyane kuko umbwiye Ane Blanche no kuvuga tusha turabe ko atagikombe na kimwe Ane Blanche no kuvuga nta na kimwe ni Blanche nyine umwaka wabaye Ane Blanche kubganje naje kubganje wabaye Ane Blanche sezo 2024 2025 yabaye Ane Blanche ibikombe biteguriwe sezo ubundi kiye barose ibikombe gyarugwa sezo inyuma bona Patrick ibikombe vya sezo 2024 nta na kimwe batwaye sezo Blanche c'est Ane Blanche sivyo none Ane Blanche sezo Blanche okay sezo Blanche Ane Blanche bagize sezo Blanche ivyo birumvikana sezo Blanche kuri Carlo Ancelotti yasavye yaranavyidoze vyaravuzwe mu kwezi kwa mbere aravuga ngo jewe mugihe ntoronka umukinyi w'inyuma ku ruhande iburyo sishobora gutanga igikombe cya UEFA Champions League ati ntoronka umukinyi wo ku ruhande iburyo notwara Champions League Florentino Perez arabona yuko abadefenseur bose bavunitse arabona yuko Carlo Ancelotti adafise n'ukuntu azonabigira mugabo arizera ngo David Arabazo havaza nkinire no kuvuga equipe nka Real Madrid buri gihe ikenera igikombe umumenyereza wa musaba ngo migikombe utakimpaye ucuva ugende ugacumwima nabo bakinyi binyuma kandi ubona yuko atamukinyi w'inyuma numwe asigaranye mu kibuga by'ukuri wabona yuko abarakantu gahaze mugabo ino sezo yaresa no wabigerageje aragerageza gukosora ubwo bukosa bw'inyuma ariko mugabo yima Xabi Alonso cyari yamusavye cyitwa umukinyi wo hagati azi gukontrola je warashima ku munsi w'ejo nabonye ikinyamakuru Diario Ask ivuga ngo aka kanya bariko barondera umukinyi do karite mu Luka Modric Xabi agishika muri Real yari yize aravuga ngo Real Madrid umukinyi babura
ndavye abakinyi mfise mu busatirizi Mbappe na Vini Junior, ndavye abakinyi bo hagati bose mfise, ndavye abakinyi b'inyuma mfise, nari nkeneye umukinyi ameze nka Toni Kroos. Real Madrid Florentino Perez aramubwira ngo abakinyi dufise barahagije kuresha bajya nyene. Xabi aravuga ngo iyo mfuma ndongo umukinyi azi gukontrolaje, no kuvuga wa mukinyi azi kugumana umupira, azi kudugana, azi gutanga amapasi neza, kujya kwa Luka Modric wa kera. Baramubwira ngo no, manzi ukoresha abakinyi ufise. Rero nico gituma uno mugabo vyamusavye kuja kwiyumvira kuri Ardagira atari ko habwa umwanya muri Real Madrid kumuza ko uri Xabi Alonso uzi yuko uje muri equipe gutwara ibikombe. Ashoboze yuko aje kumugira titirere. Wanashima ntago ciremo bwana Patrick, harakajambo uvuze ngo ati ari kuri Caribe nk'iya Luka Modric wa kera. Wowe misi Xabi Alonso agishika mu Real Madrid yari yanasabye ati yamara ni mufume munamwongera n'umwaka umwe Luka Modric, kuko yarabona yuko akeneye umukinyi nka Luka Modric. Nivyo Luka Modric nakimeze nka kumwe kwa kera, ariko ni muri buri bijya bikeya vyiwe uno musi agezeko arabikene mu Real Madrid, kuko arabona ko nabijya bikeya agezeko ntawe ubifise, ntawe uhari, kandi nta nuwo bariko baranamuronderera. Ariko urabona novuga ati rero uno Florentino Perez ni umwe mu bantu bakora ico mu Real Madrid, gombo nabandanye bona Patrick. Ni no kuvuga hari politike ziriko zirafasha Real Madrid mugabo nibaza yuko ngira ngo rimwe na rimwe mvuga ngo ni no gutahura ibintu guke kwacu, kuko hari ibintu Florentino Perez akora mugabo ukabona yuko hari ikintu iyo agikora cyari kuba ciza kuruta ivyo yakoze uyu munsi. Ico Perez yakoze cyangwa ariko akora equipe yitwa Real Madrid yahiye ikintu cyitwa igitinyiro kuruta andi ma equipe yose yo ku mugabane wa Burayi. Iki kintu biragoye kuzobona undi mu president wo muri La Liga agikora cyangwa mu president wa equipe ibura yagikora. Akakanya Real Madrid iravuga UEFA bakagira ubwoba bakamanza bakumviriza, akakanya Real Madrid iravuga La Liga bakagira ubwoba bakamanza bakumviriza, kubera Florentino Perez no kukuntu ameze nk'ufata ingingo zitandukanye n'izabandi biyumvira. Ariko rimwe na rimwe hari igihe umenga biboha equipe, kuko umumenyerezi yari ko aragusaba ngo umukinyi kanaka ugacumu ugomba kumucenga kantu, hari igihe vyica plan ziwe z'ivyo wari wamutumye gukora mu kibuga cyane. Zinedine Zidane turibuka asaba abakinyi batandukanye, Florentino Perez akamubwira ngo no, ndakuzanira uwundi mukinyi. Turibuka Carlo Ancelotti agishika muri equipe ya Real Madrid, igihe atwara igikombe ca Champions League nyuma gaca atwara Liga bagaca bamwirukana, yigeze gusaba bamuzanira umukinyi w'umusatiriza ameze neza wo gufashanya n'abana bakinyi b'imbere, yagera akene mu nimero 9. Florentino Perez aravuga ngo jewe hari uwo niboneye nkeneye kuzana yitwa James Rodriguez, baramuzana umushika muri equipe. Ariko vyaje kurangira gute? Vyarangiye abaye James Rodriguez wo gutizwa muri Bayern, abaye James Rodriguez wo kukumazunguruka, biza kurangira atakiri n'ikina muri equipe ya Real Madrid kandi yaraguze amafaranga menshi. Byumvikana ngo iyo president ariko yikorera ibintu hari bipfa mugabo, iyo umumenyereza na president bicaranye bakamanza bakaganira ingingo ifatwa, hari ibintu vyiza bishobora kuvamo. Xabi Alonso nivyo ramukeneye, ariko mugabo nubwo atamuhawe je ku ruhande rwanje nubwo bace bagifatira ko ku munsi wa jari wa mwaje ngo nivyo byabahesheje gutsindwa na equipe nka nako kunganya equipe hariya. Sinavyumvise gutyo, numvise umenga ni ikintu kimeze nk'icitwazo bace bagomba kwerekana ko Florentino Perez bagomba kumuta ko uruhombo rwa equipe. Ariko mugabo abakinyi nibaza yuko kugeza akakanya Real Madrid ntabifise, nako nta si wikeneye cyane gose kuruta abandi. Nivyo no mukinya kenewe mugabo siwe na Real Madrid gusa. Uno munsi mbere nari mfise utubazo cya kuri tubiri wanashaka. Akabazo ka mbere usa no kuri kurana kishura. Eske kuno munsi muri equipe de Madrid ko Toni Kroos ikaravuga bakwitwa Xabi Alonso akavuga ko akeneye Toni Kroos. Equipe de Madrid mu gitoronka uwo mukinyi ameze nka Toni Kroos nta musaruro za kwikiraronka. Uravyumva? Cyo ni kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ndaza ko ndakibaza mu nyuma mubanze munyishije kuri kano kantu. Real Madrid witwa Xabi Alonso reka arasaba witwa Florentino Perez birumvikanaho. Erega ikintu cambe no sanguca ko bwana Messi Dike, iyo uri umumenyereza sinumumenyereza gusa umuntu wari we wese, iyo uko urategura plan y'ikintu kanaka uragira iyo urategura gukora ikintu kanaka mu bisanzwe ushaka gushika ku kintu kanaka mu buzima bw'umuntu, mu buzima busanzwe ndetse n'ubundi buzima bwose uko buri kose umuntu aragira plan A na plan B.
uriko urumva washaka kuvuga ati je ndifuza guca muri inzira si inzira ni nabona vyanse nze mpindure mu indi nzira ni kuvuga ya plan A iranse ufise indi plan B wamaze kubunategura uzoshija gukoresha uno munsi urabajije ikibazo ati eske mu Real Madrid nutaronka umukinya ari kuri calibre nk'ya Toni Kroos urumva ko umusaruro uzobugoye kushobora kuboneka naboneka mu Real Madrid nimba twarashoboye kubona Xabi Alonso ariko arasaba umukinya afise bwa bushobozi nk'ubwo Toni Kroos yari afise nta murongo tukaza kubona rero acaja kwifashisha wa Ardagire tutigeze tuboneka arahabwa umwanya kuri Carlo Ancelotti nuko Ardagire yaciye aja muri plan B zande zumumenyeza Carlo Ancelotti zumumenyeza uwo Xabi Alonso kandi twaranabibonye inyuma yinjira rya Ardagire hari cahindutse rero bivuze gute rero nubwo vyonza gushika uwo mukinyi ntashore kuza ari karaboneka je mbona ko Xabi Alonso afise umugambi wo kuca aja gukomeza umwana Ardagire chaka mudogiza urugero kugaze kumukinisha ajya hano kuko ni nawo mwana nabonekana yuko ashobora no kugerageza ivyo Xabi Alonso yifuza bivuze gute rero bizogorana je kuru nabonye Real Madrid ngome mvuge ku kuru nayibonye bizogorana ko Real Madrid tuzoyibona ije muri ya migwi ishobora guhanganira vya bikombe kumakomeye ndavuga zi Champions League kuko twisunze kuraba ukuntu zi Manchester City ziko ziri yubaka zi Paris Saint-Germain ukuntu zihagaze na kumbe na FC Barcelona ngome ndanayishiremo ukuntu imeze biragoye cyane ko Real Madrid izogira ijambo nk'iryo yigeze kubinagira mu myaka igera kuri 7 iheze imbere y'ino migwi bivanye n'abakinyi fisi ariko bidasiguye yuko ishobora no gusubira gutaha ane blanche ni kintu mbona ko kigoye je kubganje ikintu ca mbere nivyo Xabi Alonso yarabisavye ati ndakene mukinya agomba kumera nka Toni Kroos canke nka Luka Modric wanashima ariko mugabo nibazaye ko atari uwo mukinyi yabona ko akenewe kuruta abandi bose yari Carlo Ancelotti yarabuze mu kibuga Carlo Ancelotti yahaswe gutwara La Liga yageze kuri muri UEFA Champions League adafise umukinyi w'inyuma ku ruhande numwe ivyo yabikoze afise abakinyi nka bane bavunitse hagati muri defense centrale yabikoze inyuma ubona yuko ari kibazo Bellingham yamaze sezagwaye abandi bakinyi batandukanye hagati mu kibuga ukabona yuko ari igihengeri kinini ivyo Xabi Alonso yarabikosorewe muri kano kanya afise abakinyi babiri bo ku mpande bameze neza twa Dani Carvajal ndetse na Trent Alexander-Arnold yahawe umusore akina inyuma muri defense hagati mu kibuga ufise Ardagira ndetse mu misi ushobora no kuzanira umugabo witwa nde Franco Mastantuono kuva muri equipe ya River Plate ya River Plate ubwo rero ivyo Xabi yipfuza nivyo nivyakunze muri kino gikombe c'isi c'imigwi ariko mugabo asa n'uzobishikwa n'uzobihabwa inyuma ya kino gikombe kuko Franco J.U. ni hafi yizi zaba bakinyi kuko ameze nka Federico Valverde sinzi ko Federico Valverde mwamubonye muri saison iheze ndetse na Paranepas igihe atsinda ibitsindo 10 witwa amubwira ati udakwije ibitsindo 10 ndahagarika ivyo mupira w'amaguru kumenyereza kijagi warabona ukuntu Federico Valverde yakina yisanzuye hagati cyane Franco Mastantuono rero ameze nka kujya nyine kwa Federico Valverde nukuvuga ni wa mukinya nyaruka yiruka cyane hagati mu kibuga ndetse ubona yuko azi gukuvura ama espace bari kwakiniramo ubu rero nimba umukinyi Xabi Alonso akeneye kano kanya asa n'uri kora muronka yitwa nde Franco Mastantuono nivyo nivyashoboye ko amusinyishiza umugabo yitwa Jeremy Frimpong wahavuye aja muri equipe ya Liverpool mwe mu bakinyi beza ba ku ruhande nyuma ni biriko birakunda yuko asinyishirizwa agasore ko muri Benfica kitwa Alvaro Carreras ariko mugabo arashobora guhabwa umugabo witwa Franco Mastantuono ashobora guhabwa n'undi mukinyi w'umusatirizi cyangwa umukinyi wo hagati sezo muri Real Madrid ntirarangira nkuko vyavuzwe kuko Florentino Perez yari yasezeranye ngo mu kwezi kwa gatandatu ndakora ama transfer akomeye cyangwa muri ino mercato ndakora ama transfer akomeye muri equipe ya Real Madrid ubwo rero kubganje ntibirarangira Real Madrid no mukinyi bazomumuha kuko Franco aniyaza bizo bitunganye kigira kabiri Xabi Alonso nk'umugabazi ikintu amaze cyangwa ikinako ashoboye ntaza mere nkande nk'umugabo wa n'umumenyereza wa Chelsea Enzo Maresca wa mugabo avuga ngo ivyo shaka byose kugira ngo ndagohe performance ziza bikarangira ataziguhaye umumenyereza sema kango azakurenga mu vyo equipe ngo yamuhaye byose ngo ishiki mutunganiza 100% ahubwo akurira mu vyo equipe ifise twarabona nyende Hansi Flick rero Xabi Alonso nk'umumenyereza mwiza nibaze ko afise ibishoboka byose kugira ngo ashobore guhangana na buri equipe yose ku mugabane wa Buraya tutitaye ngo hari umukinyi wundi akeneye ngo afise calibre nakongo agomba kumenya nka Toni canke nka Luka wanashima n'abakinyi n'abakisinzi yuko Jamal Musiala azohava murongo tumva kuri no dossier
mugiye witwa Florentino Perez yoguma dadika misi yose karasaba avuga ngo umukinyi umumenyeze karaza wese yicaye karamusana karakimuha bo twabonye aburo mwabuvuze kwa Zidane kwitwa Carlo Ancelotti no kwitwa Xabi Alonso arasaba abakinyi witwa Florentino Perez nawe akavuga ngo uno munsi umukinyi naka ntawe ndaguha ahubwo kinisha abakinyi ufise ko no munsi mugiye bikabandanya uko unye muri equipe ya Real Madrid wanashaka Real Madrid yuno munsi yego turaza kubona Real Madrid imeze gute turaza kubona Real Madrid twara ibikombe bitandukanye mugiye nuwo witwa Florentino Perez ariko arasabwa abakinyi mbwa ntabatanga Bwana Messi Dick umugwa Real Madrid ikibazo gisana nico wagize mu mwaka uheze kiracagaruka ni kibazo ahangomvye kwa kibazo cyahe cyo kurondera abakinyi twarabonye nkuko Patrick yashoye kuba navuga ati ngo uno Xabi Alonso ngo ivyo tuma vyose atwara ibikombe ngo arabifise ngo no mukinyi wo hagati mu kibuga ari kuri Caribe nk'iza ba Toni Kroos akavuga witwa Franco Massatuno oya aritagire ngo umukinyi afise ubushobozi nk'ubwo ba Toni Kroos bafise ngo atabonetse mu kibuga ngo sico conatuma batoshobora gutwara ibikombe je kubganje uko no kivuga ko cyangwa uko no kigaruka ko bivanye mba numva ko gisa n'ikibazo ushowe no kubona baza muri aka kanya Real Madrid nimba haje umumenyereza kanaka uje umumenyereza wese arafise style ziwa kinamo arafise systeme ziwa kinishamo biko uranyumva uno Xabi Alonso turamumenyere systeme ziwa kinishamo sivyo ni systeme irimo pressing niwo mumenyereza yifuza gukora pressing ejo narabigarukanye ndabivuga imbere yuko Real Madrid urukino rwahuje Real Madrid ndetse n'umugwi wa Al Hilal wo muri Arabie Saoudite ndavuga ati yamara pressing ya pressing ya Xabi Alonso twayibonye ariko yabuze mu bwenge pressing yabonetse ariko ibura mu bwenge rero ubwo bwenge buba bukenewe cyane ninde muntu ashobora kuba intango y'ubwo bwenge ashobora gutuma bwa bwenge buboneka bugira na kanovera no mukinyi hagati mu kibuga uri kurumva afise bwa bushobozi bwo kugumana umupira no kure mu buryo bw'urukino bushobora kugenda kuko no munsi nimba azoba ari kakina pressing adafise wa mukinyi mwiza ariko urugero canke ashobora no kugerageza ibimwe tusanze tumenyereye ya karite iri muri Toni Kroos canke muri Luka Modric biragoye ko ya pressing ya Xabi Alonso izoza kuba complete izogira uburyohe izoba nziza nkuko twari tuyiteze uri kurumva rero nico niko ndavuga ndonge yangarukako Xabi Alonso abakinya afise yego nivyo bazomufasha gutwara ibikombe bitandukanye ariko ivyo bitandukanye ibikombe bibayabaye kumbura azogira tombora muri La Liga kweri sinovuga ati ntazoshobora gutsinda azotsinda niyagira tom Jackie ndamuharura ko renya mukuru nicaye niyagira amahirwe yo gutsinda umugwi wa FC Barcelona uri kurumva tukumva ko Xabi Alonso aratsinze wa mugwi wa Dieter Hansflick ayo niyo amahirwe ya mbere azonyereka yuko afise amahirwe yo gutwara La Liga wowe uravuga ati Real Madrid zakubona Real Madrid nziza mu gihe bazoba batsinze Barcelona apana nziza ubu tuvugana si ya nziza twari dukeneye buri ubwiza Real Madrid si ubwo bwiza twari dukeneye kuko ubwiza bwa Real Madrid dukeneye ni bwa bwiza buzofasha Real Madrid gutwara Champions League uri kurumva gutwara amahiganwa komakomeye uri kurumva harimo zira Liga na zi Champions League aho La Liga rero umugwi novuga ati uzomutera intambambi kuko ziyaterego do Madrid aranazimenyereye bano bakinyasanzwe nafise nihombya ko bava baza kunanirwa na Atletico do Madrid cyangwa bazonanirwa na zira yo Vallecano na zinde nivyo birazoshika ariko bavuga Houston no munsi equipe kanaka ni Real Madrid cyangwa Barcelona ishobora kuba imeze nabi mugabo yaza gukinira Clasico ugasanga aragutsinze kandi bigaragara ko mengo wewe yari hasi nivyo nanavuze niyagira amahirwe Vallecano zikaza zikaguvutura oya si Bilbao zikagufata zikakuvutura zikakuza igikombe sikirenga kuko nimba Bilbao izo bikubise Real Madrid mu Real Madrid we yakubise FC Barcelona anamahirwe ni menshi ya Bilbao gusubira gukubita FC Barcelona ikintu niko ndagarukako ikintu nashatse kuvuga Real Madrid niyagira amahirwe guzotsinda FC Barcelona amahirwe gutwara La Liga afise ariko kandi twibukanye muri Champions League nazohura na Barcelona gusa hariho zi Man City hariho zi Arsenal hariho zi Paris Saint-Germain rero nimba dushaka kubona Real Madrid nziza ikomeye
ishobora gutwara zi Champions League birasabwa yuko uno Florentino Perez yumviriza umumenyezi kuko umumenyeza ni wakinisha abakinyi ni wazi ahagwaye uriko urumva nimba je ndi Xabi Alonso unumye kuzana UEFA Champions League ndakubwira ati kizomfasha de kuzana UEFA Champions League niki inzaniriki kuko ni jenzi mikiniye ngomba gukinisha abakinyi ni jenzi nico nkeneye Hansi Flick muri equipe yitwa FC Barcelona winjiramo muri sezeheze yacitse asanga equipe ya Barcelona ifise mu kibuga umukinyi yitwa Marc Casado ari wo mukinyi hari nibaza yuko akomeye kuri nimero 6 Frankie de Jong atagihari ari wa mukinyi ubona ko kariyere yiwe muri isangi basana bayimvira ngo ishobora kuba wanashimiye yegere ku musozo asanga Pablo Gavise hakiri wa mukinyi yari yaje nka revelation imeze neza muri equipe FC Barcelona ndetse yanatwa na Golden Boy asanga hariho akandi gapeti kitwa Marc Bernard kokinizo 6 sivyo asanga Dani Olmo ifite nibibazo byo mu mutwe ifite utubazo kuko bariko baragwana ngo bamwandikishe Asifrika aravuga ngo iyi equipe Xavi abona ko tuzuye ndetse n'abandi benshi babona ko ituzuye kubera ngo ibibazo by'ubutunzi yimejewe kuko ndizera nk'umumenyereza afise icyazi mu mupira w'amaguru ndakurika ico nkora FC Barcelona iyo ijyanye ne twakengera idafise na Alejandro Balde yateye ubwobisi idafise Alejandro Balde ifise wakunde bavuga ngo kunde nta mukinya murimo waje ndakubwira ikintu kimwe Alejandro Balde dahari agakinisha wa mukinyi yitwa nde Bwana Patrick akagakinyi kinyi bateye ubwoba umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya ibi rero je ku ruhande rwanje ivyo ngora gusigura ngo Xabi afise Federico Valverde umwe mu bakinyi beza banazimvye ku mugabane wa Buraya kuko ugerageje ugatondeka 11 bazimvye Federico Valverde arimo mu miliyoni 140 gutyo ukaraba ufise Jude Bellingham mu bakinyi beza banahatswe gutwara aba pretender ba Ballon d'Or igihe kimwe avana ne pass ugaca ufatira kuri inde kuri Aurier Chouameni Aurier Chouameni ni umwe mu bakinyi beza mu mupira w'amaguru w'Ubufaransa ndetse na kano kanya ivya kurika mu kibuga urabona yuko ari ibintu bishimishije ugafita umukinyi yitwa Revelation Dorane avarane passe muri Turkiya yitwa Arda Güler sivyo ahane hagati mu kibuga gusa ndiko ndavuga ndavyumva cyane ufise aba bakinyi bane umwe wese ukaraba batatu bonyene Fede Chouameni Jid bose no ku isoko ry'igura n'igurisha barashikana miliyoni 100 z'agaciro bafise ubundi no kuri koze baratwara yabo babashize benshi bari kuri koze y'umuri yaride ugacumbwira ngo wewe Xabi watunze granite zakayirukanye muri Arsenal kuko abuze umwanya wewe Xabi Alonso utunze Grimaldo hagati mu kibuga Akanganya wamugize nako inyuma muri defense wamugize umukinyi wo kugwe gwisi Florian Wirtz nivyo yakuze ari umukinyi akomeye mugabo twamubonye ashobora kumara seza sinzi igitsindo kimwe mugabo wowe wamugize umukinyi adasanzwe yabaye Leverkusen atamukinyi numwe twari tuzimo abitwa ba Jonathan n'abandi batandukanye utumye imara inkino 40 n'izindi udatsinzwe wowe ni wowe kwidogera ngo sifise ngo umukinyi ngo wundi ngo yoza gufasha Jude Bellingham Chouameni na Federico Valverde hagati mu kibuga na Brahim Diaz erega sinoje gutwara ibikombe jewe Real Madrid erega Xabi Alonso ashikiye mu ihiganwa rimara ukwezi kumwe kandi bamusaba ko ategerezwa kuritwara sinama ariko je bamarura mengo ni nka pre-season kuri equipe ya Real Madrid ashikiye mu ihiganwa rimara ukwezi kumwe erega afise equipe iyo Carlo Ancelotti bayimuha sivyo iyo Carlo Ancelotti bayimuha ashikiye mu equipe yakagwa n'ivyo bikombe sivyo Carlo Ancelotti yabasavye umukinyi umwe gusa kugira ngo abemerere canka ababwire ngo fise ubwo bushobozi bwo gutwara Champions League yabasavye umukinyi umwe w'inyuma ku ruhande aravuga ngo iyo umukinyi je mwomumva no ba Champions League football nkina sinziza ivyo vya tactique mumbwira ngo sishiramo ego ntavyo shiramo mugabo mukinyi umwe no murungu je no kora nkatanga UEFA Champions League Xabi Alonso no gusaba uwo mukinyi burya ntibaze ngo nuko ngo yumva ngo atashitse ngo nta kintu na kimwe ngo gishoboka ari umukinyi wo muri Stuttgart na Toni Kroos yabasavye ngo umukinyi Angelo Stila ati uno mukinyi ni mwamusinyisha burya je ndamubona mujewe ariko Carlo Ancelotti yashoboye kugera kure muri Champions League arayitwara hari muri ico kinogo cy'uwo Toni Kroos agisohotse ndetse banavuga ngo Toni Kroos nta mukinyi n'umwe azoshobora kumusubirira uwo muruka Modric atagihari ariko mugabo arazana ba Valverde birakunda kuri Jude kuri Chouameni kuri Kamavinga
kuri Federico arabaha igikombe cya UEFA Champions League. No ku ruhande rwanje nk'ikibazo wakibajije ku ruhande rwanje Xabi Alonso kudahabwa umukinnyi ameze nka Toni Kroos ntibizomubuza kwitwa umugabo ahaganirwa igikombe cya La Liga ndetse na UEFA Champions League ndetse ari mu bafavori bakuru b'iki gikombe kuko Zinedine Zidane yarabibayemwe adafise Cristiano adafise umugabo yitwa Gareth Bale mugaka agitwara ico gikombe cya UEFA Champions League cyana kanagera kure afise bwa bupite mbe muri Zinedine Zidane ino yakuwemo muri demi finale na Chelsea arere tour asinzwe ibitsindo 3 kuri kimwe menga nibuka neza abakinyi bose ariko arakinisha barabakinyi yaduza kuye muri B bwa Enzo Zidane aba bakinyi ba Lucas Vazquez ba Marco Asensio adafise Cristiano adafise Bari nukuvuga yarafise hamwe wasanga Real Madrid yiravye ukibazo inirega neze canke Real Madrid rero ku bwanje umumenyereza wese tegezwa kudevelopa equipe yiwe yisunze abakinyi afise ndetse no kwa Xabi sinibaza ko yidoga ngo nta bakinyi bo hagati afise ahubwo gusa aracarindiriye ngo Franco Masantuona ashiki hanyuma kino Urukino kuko anizera ngo Franco niyaza azoshika batitire muri equipe ya Real Madrid nuko kabisa bimeze ati Patrick kugeza muri kana kavuga ati equipe ya Madrid ishobora kuba iyo nashobora gutwara n'ibikombe bitandukanye mu gihe bifise novuga ngo bano bakinyi ikaratondagura bitwa ba Fede Valverde ba Jude Bellingham n'abandi kintu vuga batandukanye ati equipe ya Madrid ntacoboza kuko witwa na Xabi Alonso yaranabikoze muri equipe novuga ya Leverkusen ashobora kuba atwara n'igikombe novuga ngo ca Bundesliga yongera kuba anatsindwa novuga ngo yamaze na saison adashobora gutsindwa nuko ku ruhande rwa Patrick ku rundi ruhande n'isore nawe yaje avuga ngo uno munsi muri equipe ya Real Madrid ngo idafise umukino uvuga ngo ashobora kuba yoza agakina hagati mu kibuga mwiza atiragoye ko gutwara ibikombe bitandukanye nka Champions League nivyo namwe ko badukurikirana murashaka kuba munashira icyumviro ngo bati natwe duhagaze uko nuko twoshobora kuba tuvuga kuri no dossier y'abano bakinyi equipe ya Madrid kiravuga ngo Xabi Alonso arifuza kuba yogura umukinyi hagati mu kibuga nuko novuga tuva kuri no dossier dusimbira ku zindi dossier ariko kandi muri no equipe ya Madrid ngo uwitwa Alexandre Gremado ngo equipe ya Madrid ngo yamwifuza vyanga bikunda kubera ko uwitwa Ruvaro Karias ngo dossier yiwe kwa Benfica urabwo bikubiroroha Real Madrid ngo bikanka kwa Alvaro Carreras araza kusimbira mwino equipe yande ya Leverkusen ashobore kuba bagura witwa Grimaldo Patrick navuga ko ni umukinyi mwiza wo gusinyisha Alejandro Grimaldo kuko arafise ubwo bushobozi ndetse arafise n'ubwo bukure kuko ndavuga ubukure bwo mu mutwe ni wa mukinyi nibaza ko ku ruhande rwanje ahubwo nanabona bari kwiyumvira n'imbere ya Alvaro Carreras nubwo Carreras ubona ko dossier yiwe idasa ni itarahera neza ni muri Real Madrid n'ivyo kurondera Carreras barondeye wa mukinyi nibaza ko afise qualité zitandukanye Xabi Alonso ariko arasaba kuko Xabi yasaba wa mukinyi ku ruhande anyaruka azi kuduga imbere gusatira akagaruka inyuma gufasha muri defense ubwo rero Alvaro Carreras numwe mu bakinyi baba cible cyangwa abakinyi bakomeye bo kwifashisha cyangwa bo gukoresha muri no Xabi Alonso ariko mugabo kurundi ruhande nivyo Carreras bamurondera nk'umukinyi aje gufasha muri projet ndende ya equipe ya Real Madrid kuko n'umukinyi akiri muto Real Madrid baripfuza no mukinyi w'umunya Espagne yitwa Alejandro Grimaldo ariko mugabo akavuga ngo kuja kwimvira ku mukinyi afise imyaka 29 mbona undi mukinyi afise imyaka 23 noshobora gusinyisha reka nje kuri wagifise imyaka myinshi yo kunkinira hanyuma ubu nawe ameze nk'ukuze mere nk'umwihojeje nivyo iyo wiyumviriye qualité nziza z'umukinyi Xabi Alonso yari yipfuza izina gitwa Grimaldo nibaza yuko ari rimwe mu mazina yazimbere kubera iki kuko iyi kintu cyo gusatira kintu cyo gufasha abasatirizi kurondera ibitsindo Grimaldo ari hejuru n'umukinyi muri sezeze muri mu nkino 48 yakinye yashoboye gutanga assist 12 agatsinda ibitsindo 4 ubwo vyumvikana ngo gikogwa usabwa nk'umukinyi w'inyuma cyo kurondeza abagenzi ukabaha imipira yo gutsinda yaragikoze ndetse na gikogwa cy'umukinyi w'inyuma iyo bishobotse rimwe na rimwe ukaje kwirondera n'ivyo bitsindo yaragikoze ndetse no mu nkino nyinshi ugerageje kuri amanota ya Rose no musore twa Grimaldo ni meza muri ino equipe ya Bayer Leverkusen ariko gusa ikibazo gishobora kubibamwo nuko Real Madrid nabo basa n'abagomvye kure kuno mukinyi
bamuho uburenganzira bwo kuja kwiganiriza ayandi ma ekipe. Akakanya ntitwibagire yuko uno mukinyi yitwa Grimaldo byari ko biravugwa cyane yuko ashobora kwiyumvira n'ayandi makipe atandukanye na Chelsea nk'ekipe yitwa yitwa Liverpool nayo kiramurondera cyane hariya, ndetse bisa n'ibigeze kure. Byaravugwa ko vuba cyane dushobora kubona Grimaldo asinya muri Liverpool, ariko kandi bikanavugwa cyane ko uno mukinyi ashobora no kwiyumvira ekipe nk'eba ya Real Madrid yitwa FC Barcelona. Ubwo rero icyo gishobora gukomeza igihe muri Real Madrid, ariko ku ruhande rwanje nk'ikibazo watubajije, uno mukinyi wari umukinyi mwiza wo gusinyisha mu gihe wabuze umugabo yitwa Alvaro Carreras. Navuze ikintu bishingiye ko Alvaro Carreras ndabishingira ku mukinyi akiri muto, anafise n'izo qualité. Grimaldo nawe ni wa mukinyi afise izo qualité kandi ari matire, afise na experience. Mbe wanashima bwana Patrick, sinoja kure cyane nawe kuko ugerageje kuraba uno Alejandro Grimaldo nkuko wanabivuze mbere, statistike ziwe zimuranga mu mwaka uheze aragaragara neza na neza ko ari wa mukinyi w'inyuma Xabi Alonso anifuza buke, ariko kandi kigeretswe ko na wa mukinyi yanakoreshejwe na Xabi Alonso muri Bayer Leverkusen hariya, bivuze ko aramuzi, arazi ubushobozi bwiwe. Rero kumva ko Grimaldo muzana mu Real Madrid nivyo wanabiciye ko yuko Real Madrid inyuma yuko babonye ivya Alvaro Carreras bisa naho biko birayumbagirika basimbiye kwa Alejandro Grimaldo, ariko ubundi Real Madrid biragaragara neza yuko yari ikeneye cyane Grimaldo gusumba Carreras. Wanabiciye ko uretse yuko Carreras yarakiri na muto, afite imyaka mike, aracari muto, n'ibiharuro ni byiza, ndetse yanavyerekanye kuri babakinyi ba FC Barcelona bahuye inkino zigera kuri 2, arerekana ko ari wa mukinyi azi guhagarara neza, afite n'ubwo bushobozi n'akantu ko gushira inyuma gusa no sinyagiwe. Bariko bakiyumvira ko ubu nyene bariko bihweza iki gikombe cy'isi cy'imigwi bakaraba ngo mbega uno mukinyi yije ariko arakina vy'ukuri amafaranga tugomba tumutange ubundi naho n'umugwi wa Real Madrid wagiye gushimura Alvaro Carreras nyuma yo guhura na umugwi wa FC Barcelona, bakabona ukuntu ashoboye gufata Lamine Yamal. Ubundi naho ntiwave wibaza ngo n'umugwi wa Real Madrid ngo nuko namubonye cyane Alvaro Carreras nk'umukinyi wawo, undi novuga yuko ashobora kubafasha mu bihe byose canke mu biba bikenewe byose, nk'umu nimero 3 haba mu gusatira, mu kuzibira, ko ashobora kubibafashamo. Oya, bamushimishijwe nuko babonye yashoboye kuba nafata Lamine Yamal. Ariko ndafise akabazo kuri bano bakinisha kuri babiri uko muravuga. Witwa Alejandro Granama nako Grimaldo n'umukinnyi afite imyaka 29. Mugiye ku rundi ruhande uwitwa Alvaro Carreras nawe afite imyaka 22. Eske muri equipe de Madrid woza kwitoza muri equipe yifuza gutwara ibikombe, yoza gatwara Grimaldo cyangwa yoza gatwara Carreras? Umwe afite 29 undi afite imyaka 22. Botwara Grimaldo. Je kubwanje mbona botora Grimaldo kuko Grimaldo kuri Xabi Alonso niwo mukinyi mbona yuko mengo afise vya bintu Xabi Alonso abakeneye, kubera yuko no musi nivyo Carreras impamvu novuga ati muri Real Madrid bo baranamugiye ko cyane nuko kiri muto kandi bamubona ko ashobora kuzona bafasha n'imyaka myinshi iri imbere. Witwa Carreras uri kuranyumva, ariko muri vya bikombe vyifuzwa muri iyi myaka 2 canke 3 Jemba mbona ko Grimaldo ariwe yoza imbere cyane gusumba Carreras. Real Madrid kugeza muri kano vuga ngo kirondero witwa Grimaldo novuga ngo ibikira muvuga ko kuno munsi mwamaze kuba munavyumva, katubirinde turabe ngene bizobemeza, ariko kandi tuva muri equipe novuga ngo ya Real Madrid naho dusimbira kuri equipe novuga ngo yande ya FC Barcelona ku mukino uvuga ngo yitwa nde